Igisagara cha Uvira bisa nuko camaze kuba akayobera abahinga tugerageje kuraba amajambo amazi imisi ariko aravugwa n'acicikanaho ngaha kwizimbuga ngurukana bumenyi ariko ije tubabwira nuko yaba abari mu gisagara cha Uvira cyangwa abari tari mu gisagara cha Uvira hariho n'abari mu gisagara cha Uvira batazi ko Uvira yo barafashwe kandi hariho n'abari mu abatari mu gisagara cha Uvira bazi ko Uvira yafashwe ariko inkuru y'ukuri ntibabashe kuba bayimenye ibintu vya Uvira bisa nuko vyamaze kuyoberana vyabaye akayobera abahinga ariko gender fise bimwe mu byo nza kubereka vyekana yuko igisagara cha Uvira kitarafatwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nubwo abatari bake bamaze kuba baserebura insinzi turaza kuyaga kujanye n'abasirikare ba FRDC inyuma yo kwirukira Karemi cyangwa guhungira Karemi babonekanye bari kwaririra umuvuma kuminyenga baryowe myinshi ndetse tunayaga ko bijanye n'agatangazo wazalendo yasohoye inyuma yuko aba wazalendo batari bake bavuye ngaha mu gisagara ca Uvira ndetse hagasigara umengo nta bahasigaye bahacungiye umutekano rero kaze makino iganiro cacu tugiye kubashikiriza muri kumena Jacob Mr Black kuri micro ndizere ko kubana neza ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina manze ndamutse cyane wewe wese dukurikirana aho uherereye hose yaba uri ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi uri mu Rwanda muri Tanzania Kenya Uganda Mozambique South Africa Zambia henshi muherereye muri Afrika tutibagiye abari Burayi abari muri Amerika abari muri Aziya ekarika tubahe mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'amasaha muri ko murakubwira ko kino kiganiro uno munsi ubajije amasaha amakuru y'igisagara ca Uvira umuntu ari mu gisagara ca Uvira arakubwira neza yuko atazi yuko Uvira yo barafashwe canke yafashwe canke agashobora kukubwira ati Uvira yafashwe ariko urondeye uyundi ari muri Uvira akubwira ati Uvira ntirafatwa ushoboye no guca ku bandi masanzwe bari ku mirongo y'urugamba bakubwira ko Uvira itarafatwa abandi nabo bakakubwira yuko Uvira yafashwe amakuru bisa nuko amakuru ya Uvira ibintu byageze iwandabaga ibintu bigoye gutahura ariko je nk'ubusisanguzi bwacu twagiye hamwe turiga turarabira hamwe ati eske Uvira yo barafashwe bimeze gute ariko imbere y'ivyo byose twabwira yuko aba FRDC imbere yuko bavuga ko Uvira yafashwe babanje bamwe gufata ingendo berekeza za Karemi mu bindi bice bitarimo imigwano kugira ngo bashobore guhunga zino nyeshamba za M23 biboneka neza ko zariko ziragira ama attack kugira ngo zishobore kwigarurira mu buryo bweruye kino gisagara ca Uvira mu gihe bariko barigarurira amwe mu marokalite akikuje igisagara ca Uvira abantu benshi mwakomeje kudusaba makuru y'ibiri ku mirongo y'urugamba ndetse bingera ku rugero rwaho apelezi banyishe na message aba menshi ariko twari twafashe urugendo niyo mpamvu mwabonye ko twagize ko tari mu kubaha makuru ariko umwanya n'uko kugira ngo dushobore kubasangiza inkuru y'ingene mu gisagara ca Uvira ibintu vyifashe umuntu yo kubwira yuko Uvira yafashwe wovuga ati birashoboka sanga yafashe uko hariho proof zerekana yuko Uvira yoba yafashwe kandi umuntu yo kubwira ko Uvira itarafatwa wona vyemera kuko hariho proof zerekana yuko Uvira itarafatwa ndavuga ivyemezo ku mande zose kushobora kubironka ko Uvira yafashe canke itarafatwa ariko ku busesanguzi bwacu hano muri BM4 Plus nuko tuvuga yuko Uvira itarafatwa kubera ko dukure mu gufana dukure mu bishobisho dukure mu shavu ibintu byose tubishira habona ariko turabire ukuri aho kuri ndibaza yuko umwe mudukurikirana muri abantu baciye ubwenge hariho n'abadukurikirana bari mu ivyo bice za Uvira n'andi henshi mu marokalite agize territoire ya Uvira ndazi yuko mudukurikirana muri beshi uno munsi twaje tuyayihujanye na Uvira irifatwa avuga ko Uvira yo barafashwe ndetse bamwe bakanavuga yuko Uvira yoba yarafashwe ndetse n'inyeshamba zigahita zifatira boda mwarabona amafoto agiye atandukanye yuko inyeshamba zamaze gushika ku mupaka mwarayabonye ndetse mwarabonye nagamaze nishuri iki kibazo abantu bose bamwe kitubaza ababonye video plutôt photo ya intelligence artificielle yabwa buhinga bugezweho AI yabonekanye aho abasirikare harimo Wiringoma babonekanye bari kuri Meri de la Ville ya Uvira
ndazi iyo foto mwarayibonye mugabo abahinga baza kuyishira mu vyuma baca basanga ni foto yakoreshejwe na bwa buhinga bwa none intelligence artificielle. Rero mu nyuma barazanye n'izindi foto mbere narabonye n'uwo kugira yerekane ko ari ubeshi yazanye abasikara bahibitari baravuza ibitari, ariko mu nyuma abantu mwagumye mutubaza ati none kabasha ijya ko twabonye ari intelligence artificielle, ego c'est vrai twavyemeye twabonye yuko ari foto y'inkorano, ariko twabonye video. Iyo video yarimo umujenerali umwe ntazi izina na plutôt na Wiringoma nawe yari mu iyo video, aho bariko baravuga uwo mujenerali yavuze ati twebwe turashaka abarundi basubira iwabo, abarundi ntaco dupfa, abarundi nababanyi dukeneye kubana, ndetse ngo n'abarundi bakiri muri no misozi ya Kongo baze tubahinzira bitahi iwabo atakibazo na kimwe. Ndazi iyi video mwamaze kwa muyikana, ndetse baranasobanura ingene atana kimwe bafana leta y'u Burundi, ahubwo bagiye kubana kandi babane neza. Ariko ijo sinje guhagarara, turabizi twese turakoresha zino mbuga nguramenyi, turakoresha ubuhinga bwa none buba bugezweho. Nibi muri ko muravuga ati iyi video nayo bari AI, ibi bintu tubitahurire hamwe, dushire hamwe tuvyigire hamwe. Video yo gukora umuntu ariko aravuga ukamuteramo ivyo avuga, ivyo bintu biroroshe cyane, nayo ishobora kuba ari AI atakibazo na kimwe, kuko M23 yoba yafashe iyi mairie de la ville byamaze kwashika na Wiringoma yamaze kwashika, ibintu novuga yuko bitaba bimeze nkuko tuko turavyumva. Ubu turi mu masaha hafi saa 9, mu gihe twari tuzi yuko M23 iyifashe ikibanza cyari cyo cyose igita ikoresha meeting, ikoresha inama ikabwira bene igihe ati ntabwo tuje kubica, ahubwo tuje kubarinda umutekano wanyu n'ibindi byinshi. Ariko nababwira inyuma yuko ngaha mu gisagara ca Uvira hadutse impururu yuko ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro harashowe kuraswa abantu batari bake ndetse barahasiga ubuzima, aho mbere bamwe bavuga yuko ari M23 yobara yaraharashe ari yihafise. Reka dufatire hamwe muri rusange, ibinyamakuru mpuzamakungu byamaze guproklama yuko M23 yafashe Uvira, France 24, RFI n'izindi zamaze kwa zibiproklama. Ariko ku busesanguzi bwacu dufakanije n'abari ngaho mu gisagara ca Uvira ndetse n'abari ku mirongo y'urugamba, Uvira ntabwo irafatwa. Ntibaretse kuyifata kubera ko hari nguvu zobagwanya baje gufata Uvira. Uvira nuko irikiri muri question mark. Mwe mudukurikirana mwumve yuko Uvira iri muri question mark. Inyeshamba ntizishobora gushoka zinjira Uvira ovyo kuko ni ibintu bigoye. Reka dufate ukungene bino bisirikare byose byagiye birasohoka mu gisagara ca Uvira. FARDC c'est vrai que tuyishire ku ruhande yarasohotse, turabizi ko bamaze kumungwa umugani w'umusesanguzi, bamaze kuba batwagwa na bijye bitugire babaha, bamaze kuba bandomboro ya soro, bamaze kuba abo kurongora abagore, bamaze kuba bingeso zose zipfuye nabi, ibindazi murabizi. Aho ndiko ndavuga gisirikare ca FARDC. Ariko tuje kwisohoka byo mu gisagara ca Uvira by'abawazalendo. Abawazalendo abenshi barasohotse igisagara ca Uvira barakivamo. Abawazalendo bamwe baraduze mu misozi, abandi bawazalendo bagiye bahungira mu bice bigiye bitandukanye. Nta bawazalendo benshi basigaye muri Uvira, ibi ni cinda bibabwiye. Ingabo z'u Burundi ku makuru mwagiye muraronka, mwarumvise ko ingabo z'u Burundi zakuwe muri Kongo. Ibi ndazi ko mwagiye murabikurikirana, kandi ibi bisikare byose bihava mu gihe atamigwano iri kirahaba. Mugabo tutasubira inyuma gatoya, M23 mu gufata Goma, M23 mu gufata Bukavu, nta ngwano zigeze zihaba, ndazi byo murabikurikirana. Birashobora no gukundwa sanga ni Uvira ifashwe mu buryo, ariko ndafise proof zerekana yuko M23 atabwo irafata Uvira, kiretse ko babona yuko bohava bahura n'urukuta bakagwanywa. M23 ntabwo irafata Uvira mu buryo bweruye, sikiretse yuko atanga uvise zo kuyifata cyayo kuyija miga proklama yuko yamaze kwafata. Ariko reka turabire hamwe igituma M23 twovuga ko itarafata igisagara cya Uvira. Hari abari mu gisagara cya Uvira deje kuvugana, baravuga pe kiretse ko hoba hari umwe nahone mu buryo butagaragara, naba M23 baratangura kugaragara mu buryo bweruye
mu gisagara ca Uvira. Iki ni cambere. Dusubira inyuma gato. M23 iramutse ifashe agace kariko kose itegerezwa kugira inama meeting igakoranya bene igihugu ikababwira ati ibituzanye ngaha nimbi donc bakereka makungu murabizi yuko zagoma na zabo kavu habaye amanama arenga 3 ibindi aziko mwagiye mudukurikirana mwagiye mubiswiva umunsi ku wundi. Rero uno munsi kuvuga yuko Uvira yafashwe mu gihe ariyo yari donc arico gisagara yari igwaye kurutana Goma mugabo ntikoresha inama ahantu mumvira amakenga hariyo question mark sivyo ahantu harimo ikibazo nubwo mutagomba kubibaza. M23 nta meeting irakoresha ngo twafashe Uvira sivyo abantu muri ko baravuga ko Uvira yafashwe manza mutenyenye gato kandi nta novuga yuko atanguvu zihari zobuza M23 ukwinjira muri Uvira kuko twarabonye ibisikare byinshi bivayo twarabonye ba wazalendo twarabona ba FRDC kandi abarundi abo bagiye gufasha nabo nshobora gufasha umuntu atari ivyo bigatahura c'est compréhensible sivyo. M23 nabo barafise ubwenge bavuga ati twinjire mu gisagara atamugwanye nimwe tugiye kugwana bigenda gute. Niyo mpamvu kugira M23 yinjine ngaha muri Uvira izobanza gukoneka avuga ati katwinjire meze ko donc nta kitameze neza. Icambere ndavuga bazobanza kuyaga ku mpande zose kuko murabizi yuko ifatwa rya Uvira ubwoba abanyarwanda murabufise turabizi neva ivyo yababwiye murabizi ko muzo muhaye inzira azinonyeshamba azaredi tabarana FNL yanza bampema yo gutera Burundi kuko turamaze kumenye ko mukorana sivyo. Ikindi naco gishobora gutuma Uvira itarafatwa canke ntifatwe nuko president w'u Rwanda ashobora kubabwira ati ahantu nimo hafate bamuhihojeje habe uko nguko kugira ngo Uburundi nibubone ko twabushize ko pressure bugire ico butwononera canke budutere mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose ni ibintu bishoboka ariko sivyo tuje kuganira kumbure imisi yo iracari kugira ngo dushobore kumenya ukuri kwa byose. Bivugwa yuko M23 yoba yafashe igisagara ca Uvira ku munsi wa gatatu isaha 5 z'umuhingamo. Abandi nabo bakavuga yuko M23 yoba yafashe Uvira ku munsi wejo igihe cy'isaha 7 z'umutaga. Ibivugwa ni byinshi dufata iki tureke iki. Abantu mudukurikirana ndazi benshi baba bameze nk'abagize ubwoba ariko nagenda babwire yuko atampamvu yo kugira ubwoba atanimwe yotuma umurundi numwe ahungabana canke akiretse abakongomani nyene ko ari icwa rubozo abakongomani bariko barahunga ivyo nivyo novuga yuko ari byo biba bikwiye gutera ubwoba kuko niturabona ikintu ukuri kwa nyako ngaha muri Uvira turacari mu maduti aha muri Uvira turacari mu maduti ariko reka turindire kumbure ibihe niwo mucamanza mwiza tugenda turabona uko ibintu byifashe. Rero ikindi ariko ndababwira ivyaho vereka tonze tubibangire gato tuzotubivuga ko bivanye n'amakuru yaho turose kandi tuzokwama tuba amakuru uko ibintu byifashe muri rusange. Kindi kintu nababwiye nuko abasikare ba FRDC bamwe bamungwa n'ibiturire barabonekanye ku munsi wejo donc babukana ko no munsi ko imisi yejo ntegeje niho bari ko barahungira Karemi bibereye mu ruvuma kabisa bya bintu abana bicaramo bakaza barababenduza nkuko bajya umunyenga baryohewe atakibazo na kimwe. Duca twibaza iki ni cya gisirikare Kongo yiteze ku rukiza nuko ariko ivyo byose ko biteba Kongo yaramaze kubona yuko atagisirikare ifise kandi koko nta gisirikare ifise tugegeje kuraba ubuhimbiri n'ubushenzi bano basirikare b'igihugu ca Kongo bagira kuko byageze yaho abazalendo bagira ishavu ku buryo batangura kurasana na FRDC. Twarababwiye ingene abazalendo bagiye bararasana na FRDC imama barapfa ibifungurwa imama barapfa amasasu FRDC yaragomba kwimuka wazandika kavuga ati ego kwimuka si bibi gutinya urugamba si bibi dusigire amasasu ivyo twokifasha kugira ngo dushobore kugira inguvu zo guhangana n'umwasi. Ibi vyose mwagiye mwayibona ndetse haize amezi menshi wazalendo badacana wakana FRDC cyane cyane aba bazalendo bo muri Sud Kivu. Abazalendo bo muri Sud Kivu barahamana cyane na FRDC. Kurundi ruhande wazalendo iravuga ati twiyamirije Olivier Gasite none uyu civili batuzaniye nawe irabivya tugiriye noce ndabasubiza inyuma gato uyu civili uyu general civili yari chef d'opération ngaha muri Sud Kivu niwe yasubiriye Olivier Gasita
inyuma yuko abazalendo bazi ko habaye imvururu, abazalendo baramwanka ibiki bigani twagiye turayibanda bizi, abenshi mwagiye mubikurikirana tubabwira ngene bimeze ko vyifashe, imvururu zarabaye kandi zidasanzwe, ndetse birangira uvyigasita detakisha sivuze ati hiyo vayo raba uje mu bindi bice. Urabona yuko ngaho batagushaka, baragerageje kuremenanya n'ibindi vyinshi, ngo burama message ngo bavuganye ngo na Kabila n'ibindi vyinshi hacava mu zya dossier zaba masunzu ngo niwe yagambaniye Olivier Gasita, masunzu aja mu gasho. Ibi byose ni ibintu twagiye turabashikiriza urukurikirane rwavyo. Rero no munsi bariko barabona yuko Olivier Gasita nubwo bamwiyambuye, ahubwo yari kugira icyo abamariye kurusha uyu mu generale civili, generale civili, nyambari civile, numva ngo ni civili. Uzi yuko n'amazina y'abakongomana agoye, ibindi azi ko mu bitaho. Rero ibintu rero bikurira bako abazalendo bavuga ko bari mu mubabaro. Abazalendo bafise umwidogo udasanzwe, aho mbere mu rwandiko ruto cyane banditse byaboneka ko bafise akababaro kadasanzwe. Bavuze ati twebwe abene gihugu babazalendo ntaco tutakoreye igihugu cacu, twakoreye byose, twagikoreye byose bishoboka, buri amaraso twarayatanze, ingufu twarazitanze kugira ngo igihugu cacu ndetse n'abene gihugu bacu bashobore kubaho batekanye bameze neza. Iri ni jambo wazalendo yayanditse. Barongera bavuga ati ariko FRDC baraduhemukiye cyane, FRDC yaraduhemukiye cyane, ntabwo twari tuziritse ko twakoresheje bakoreye hamwe, donc bakoreye ku mugozi umwe, ariko ngo FRDC yarashoboye kuba ibahemukira cyane. Ibi babivuze inyuma yuko atabazalendo bariko raboneka mu gisagara cya Uvira kugira ngo bashobore kurokora bene gihugu babo, ndetse banaze kurokora abene gihugu babo b'abakongomani bafise ibibazo mu bice M23 yagiye irafata. Aho barangije bavuga ati banyakubahwa bakongomani hirya no hino ku isi muherereye, tugikomeza ngo kugira ngo tube turiko turagwanira igihugu cacu, ariko tuzokomeza kugira ngo amahoro n'umutekano atahe Kongo, ibintu bigende neza. Biraboneka neza yuko ari amajambo wazalendo yasohoranye agahinda kenshi, inyuma yuko FRDC ibahemukiye inshuro nyinshi, FRDC ibabujije amakayisite menshi, FRDC ndetse yagiye inarasa abazalendo pardon nubabwire ko wazalendo yagiye iraswa kenshi na FRDC yarasha wazalendo, ndetse iranica abazalendo batari bake, ndetse ibi vyagiye kugira impact no ku ngabo z'u Burundi. Ziravuga ati none aba bantu twaje gufasha ntibariko barahuza, bonyine ubwabo nibo bariko barajyana, none twe dufashe nde turekende. Bica bibuza controle uko abasikare bondi bashobora gufasha umwe muri bo, mu gihe bo bazi yuko umwasi bafise ari ume kandi bakeneye kumugwaniriza hamwe. Rero nivyo no babwira kuri uno munsi, nivyo no bayagira, ariko mumve yuko abazalendo bafise agahinda ntangere, bafise agahinda kadasanzwe, bafise n'ukuri umubabaro umwe wagose. Ndetse ubu abazalendo bari muri ivyo bice abenshi baritsimvye, barinyegeje kugira ngo izo nyisho bazizohashike canke nyamba zamaze kwashika ntizishobore kuba zibagirira nabi. Ariko nubwo mutagomba kwibaza ibi bintu birimwe donc birimwe ibintu vyinshi vyinyegeje, ni ibintu bizokomeza kwatohoreza, tubive imuzi n'imuzingo n'ikinyarwanda ariko reka ndakivuge, tuvyinjire tubice hirya no hino dushobore kubaha ukuri kw'ibintu biriko biraba mu gisagara cya Uvira, mu gihe abantu benshi bari bazi yuko inyishamba z'ikirota gufata Uvira hazoba hagira habe inkundura y'ingwano idasanzwe. Ariko no munsi sivyo turiko turabona, kandi hari impamvu. Umusirikare ntashobora kuva mu kibanza ovyo nuko haba hari yindi plan yateguwe. Hase plan A, hariho plan B kugira kuri plan Z, vyasugasubiramo zose. Nuko rese ngomba kubarambira, je mwari kumwe kuri micro Nico de Black. Kerenda bashimire cyane vyimva mutima mwebwe mwese mwatugira icyizere mu mudukurikirana, ama message yanyu turayakira, interano zanyu turazakira, kandi ni ibintu vyiza cyane bitwereka yuko tudatamba twirorera. Shimire cyane wewe wese wanyuma munanje makino kiganiro, ndizira yuko tuzakomereza kuba tohoreza isakara cyawo biri kuvyifasha.
ariko ubu tuvuga ni gisagara cya Uvira ntabwo kirafatwa, ariko kumbuga ngo kumbuga ngo kona bumenyi ho cyafashe kuva imyaka cyarafashwe kabisa, baraserebuye n'intsinzi. Ariko reka tubihe umwanya uzozura tubwira, kuko na leta y'u Burundi ntakirabivugako. Gaspari baratuza ntacaragira icavuze kujanye niba bavuga kwifatwa rya Uvira, ubona yuko Uvira ari mu marembo y'igisagara cya Bujumbura. No kurikashimire cyane wewe wese twabanye wigoye ukagira kuri no munoti kuraba kino kiganiro, ni ibintu vy'amateka, ni ibintu bikomeye cyane kandi bikabanure. Nizera yuko dura muri commentaire kugira tuyagiremo, hama turaza kongera guhura namwe mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Bye bye.